bisigaye bigoye kugira ico umuntu avuga ku majambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito, kubera ko amajambo yiwe amaze kuba akayobera abahinga. Umuntu kuvuga ko abarundi banezerewe, kuvuga ko ibintu byose ari gitangaza, ibintu bimeze neza, abarundi bateye imbere, kandi mubona uko ibintu bimeze, twe dusigaye tubibona ukundi. Dutanguye kwiyumvira yuko ahubwo naho harabiyumvira ko kumbure yoba ari mikenyuro yo gutwara canke uburyo bwo gusamaza abarundi n'amakungu, dutanguye kwibaza ko abantu borabira ahandi bagakurikiranira hafi ko ashobora kuba afise ikindi kibazo. Ko rero abamwegereye ngira ngo n'abaganga ahubwo bobanza kurabira ngaho, kuko dufatiye kuri ico conyene kw'isi nzima uno munsi, kubera ihindagurika mu by'ubutunzi, nta munyagihugu n'umwe ari hanezerewe. Kandi abo barashobora kuronka ivyankenerwa, abo barashobora gufungura, abo barashobora kwivuza, abo barashobora kuronka akazi, naho hari ivyo batagera ko uno munsi, mugabo ntibanezerewe. Vyogenda gute uno munsi ngo umunyagihugu ararubusa, umunyagihugu adafisa akazi, umunyagihugu yicwa, umunyagihugu asintuntu y'isukari, umunyagihugu adashobora kuronka ikintu cyo kunywa, umunyagihugu adashobora kuronka ibintu vyankenerwa mu Burundi ngo anezerwe. Ivyo ntibishoboka. Niho duhera tuvuga yuko ahubwo abamwegereye, abaganga borabira hafi. Birashoboka ko afise ikindi kibazo, kuko ntivyokunda ko umukuru w'igihugu ashobora gushikiriza amajambo nka benayo, mu gihe naho rero bosanga kumbure amagara ameze neza akomeye, nkuko turiko turibaza ko agwaye atagwaye, bizoba bigaragara nkuko tumaze kubivuga ko adashoboye amabanga yo kuba umukuru w'igihugu. Ivyo navyo rero si gicumuro, nta muntu ashobora byose. Niho tuvuga tuti bishobotse rero bo mufasha bakamuruhurira akaruhuka, kugira ngo ashobore gusubiza ubwenge ku gihe, kuko uravye ibintu aho bigeze mu Burundi, uravye umunyagihugu ingene abayeho, ukaraba ibihe vya politike biri mu Burundi, ukaraba ingene abanyagihugu bicwa, ingene abanyagihugu batwagwa ivyabo, ingene abanyagihugu barenganywa ku munsi, ingene abanyagihugu bakeneye vya bintu vyankenerwa. Ndiko ndakubwira nta hantu na hamwe vyova uri umuntu w'umukuru w'igihugu canke uri n'umuntu wo mu mabanga yandi atandukanye ngo uvuge ko abarundi banezerewe canke ngo uvuge ko abanyagihugu banezerewe. Ivyo ntivyoshoboka. Naho rero tuvuga ko twebwe bitanguye kudutera amakenga ko ashobora kuba afise ikindi kibazo co mu mutwe. Nayo kuvuga ko yababajije bakishura ko banezerewe, nta murundi ariho yo kwishura ko anezerewe. Washaka tureka abandi barundi tugende mubo mu mugambwe wiwe, nta banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uno munsi wanashaka banezerewe, kuko nabone bari muri situation itoroshe, bari mu myidogo itandukanye nk'iyi abandi barundi bafise. Nta murundi rero ariho anezerewe kiretse Varisito Ndayishimiye, umuntu nk'uyo atabona amagogo igihugu kirimo, umuntu nk'uyo atabona ibibazo igihugu arongoye gifise. Ntibizoshoboka ko ashobora no kugitorera no gutorera inyishu ivyo bibazo umurengera biri muri ico gihugu, kuko we ntabibona. Mu gihe rero atabibona, ntaho vyova ushobora gutorera inyishu ikibazo we utabona. Iyo rero bigeze ngaho, abantu ntidushobora bimwe, kudashobora amabanga yo kurongora Uburundi nibisanzwe gose. Yotanga imihoho canke abamwegereye bomufasha bakamuruhurira, bakamukura, bakarondera ubundi yoshobora kumufasha, akaraba ko hari ico yoshobora kugarura, naho igihugu mbona kigeze aho umwasi ashaka.